Yesu Kristo umwami wacu. Nkuko wasenze yabivuze ku mazina, nitwa Patrick Ndikumana, ndi umukristo wa hano. Nije natewe iteka rero muri iki gitondo kugira ngo twibutsanye amajambo y'Imana. Ijambo ridufasha cyane ni kwibukanya. Iki gitondo rero tugiye kwibukanya ijambo ry'Imana, kuko ntawe uvuga ngo nta jambo ry'Imana arumva, ariko nagomba ngo twibukanye. Tutangure rero twitiza amajambo ari muri Yesaya igice cya 21. Turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 12. Ano majambo niyo tuza kuguma tugarukako kwibukanya. Yesaya 21:11-12. Imburi yo kuri duma, imburi yo kuri duma. Hari umpamagara ariseyira ati, yewe mushibamyi, ijoro rigeze hehe? Yewe mushibamyi, ijoro rigeze hehe? Wa mushibamyi aramwishura ati, bugera buce kandi bwongere bwire. Nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze. Amen. Kera mu Bisirayeli gisagara c'abakizitije uruzitiro. Ukuvuga ngo baca bubaka akazu karekare kagahagarara ko umuntu w'umushibamyi kugira ngo arabe ibiri nyuma y'uruzitiro. Abari mu gisagara ntibashobora kubona ibiri nyuma, ariko umushibamyi ari hejuru yaca abona ibiri ko biraba inyuma y'igisagara. Abagomba rero kubaza amakuru y'ibiri ko birakoreka inyuma y'uruzitiro baca babaza umushibamyi. Kandi ibibaye mu bari mu gisagara umushibamyi atababuriye, umushibamyi niwe vyaharugwako. Bisigura yuko umushibamyi yategerezwa kuvuga ibiriko birabera inyuma y'uruzitiro. Umuvugabutumwa rero ameze nk'umushibamyi. Mu bikorwa vyiwe harimo kwibutsa abantu no kubabwira no kubaburira, akababwira. Uno munsi rero nagomba ngo twibukanye. Turaba amajambo ari muri Matayo igice cya 24. Matayo 24 turahera ku murongo wa mbere. Cyo gituma nababwiye kwibukanya n'amajambo benshi bamenyereye, ariko tugomba twibukanye. Matayo 24 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Haravuga ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero. Akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo vyose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ivyo bizobaho ryari? Kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara nimuwaza intambara. Mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Igihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyeganyega ku isi bizobaho henshi, ariko ivyo vyose ni intango
ni itanguriro ryo kuramukwa. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa kabiri aha amaze kubabwira yuko ubwo rushengero atabuye rizosigara rigeretse ku rindi, ibi bintu byarabaye ku mwaka wa 70. Urusengero rwarasambutse ku buryo bimba n'amabuye barondera inzahabu ziri mu mabuye, nta buye ryasigaye rigeretse ku rindi. Kandi uyu munsi aho hantu hari urwo rushengero hariho umusigiti w'abayisilamu. Ivyo rero byarashitse. Turiko turaraba kuri umuhorongo duhereje ko ngo ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Nariko nda mu yindi Bibiliya y'Icongereza bavyita ngo ni birth pains, bisigura ngo ni imibabaro iyo umukenyezi agira yibaruke. Iyo mibabaro rero uri kuraraba mu nyishu Yesu yishuye mu bibazo bamubajije ibibazo bishika 4 bitatu. Bavuga bati ivyo nukuvuga ivyo gusambura urushengero bizoshika ryari? Twabonye ko vyashitse. Hanyuma cyarababwira ngo uzogaruka ryari, nico kibazo bamubajije. Ikindi ngo umuhero wowo uzoza ryari? Yesu mu kwishura ibi bibazo niho yagereranya intango y'ukuramuka ngo imibabaro y'umukenyezi igihe agira yibaruke ibise. Yariko arababwira imibabaro bazobanza kugira imbere yuko umucunguzi azoza kubatabara. Yesu rero mu kwishura ivyo bibazo yavuze ati hazoza biyita Kristo. Kandi uri kuraraba nafashe umwanya wo kwiyumvira hano, abiyita Kristo ntibitanguye uno munsi. Bamwe baragiye imari baravuga bati Yesu n'umuzungu, abandi bati Yesu n'umwirabure, ariko baca bashushanya ishusho ya Yesu nk'umuzungu mwiza afise ubwanwa ameze neza kweli. Baca bamushyira no kwishapure, bashira igishusho amafoto yiwe akwiragiye mu mazu, mbere hariyo n'abafata bagasoma, bagatera kabizu bagasoma ishusho ya Yesu. Yesu yarababwira ngo hazoza benshi biyita Kristo, kandi bazoyovya benshi. Mu vy'ukuri irya shusho si Yesu, kandi amatwi asumira urya mugabo ngo aheruka no gupfa. Ivyo bitwigishe nakenge uyo mugwanizi ntazoza mu buryo bugaragara, azoza mu buryo bw'ubwenge. Hazoza benshi biyita Kristo, kandi bazozimiza benshi. Mwana ndabiraba no ngaha mu Burundi narabibonye bikorera urusaraba, kandi nibaza ko ari byo bigezweho rw'igiti ngo ni inzira y'umusaraba. Bene data twiyubare, nibihe byatanguye kera vyo kuyovya berekana inzira ya Kristo ariko atariyo. Ariko nagomba ngo tuvyiyumvire ko hazoza biyita Kristo, kandi bazozimiza benshi. Dukwiye kuba maso. Bandi bati Yesu ntiyari umuzungu, yari umwirabure. Kwaza umva muri Kongo hadusuwigira Yesu wa Kongo. Kwaza umva muri Kenya hadusuwigira Yesu wa Kenya. Ubuho hari n'abandi batakibatiza mu izina rya Yesu, babatiza mu izina rya Branham. Ivyo vyose ni intango y'ukuramuko. Imana idufashe cyane. Ni vya bihe dukwiye kuba maso. Vyatanguye kuva Yesu abivuga bariko baramubaza ati bizoba ryari? Atangura kubadondera urushengero ruzosambuka. Bisigura ngo hazokwaduka amagorwa, hazokwaduka intambara. Kuva ico gihe urusengero rusambuka, Abisirayeli barasanzaye barangara. Bongeye ico gihe basanzara barishwe, amagorwa barayagumyemwo
intambara bazigumyemwo gushika yaho ejo bundi bemerewe kuba ihanga, kandi nabo bemerewe kuba ihanga gushika n'uno munsi Isirayeli iracari mu ntambara. Imana idufashe cyane. Ivyo ni ibimenyetso vyo kudukabura. Yesu yarababwiye bamubaje ati bizoba ryari? Yahereye kubabwira ati ntabuye rizogerekwa kurindi, ariko hazoba intambara n'impuha z'intambara. Nagoma ndababwire n'ivyo bihe turimo, kandi ngo ni intango y'ukuramukwa. Yesu Kristo arashobora kuza umwanya n'umwanya. Navuze ko ari ukwibukanya kuko benshi bavuga ngo turabimenyereye, ariko n'ubu nagoma ndabikwibutsa. Umushibamyi ahagarara hejuru, abantu bari mu munezero mu gisagara kuko barazitiriwe, ariko umushibamyi ahagaze akabona imbere arababwira ati abo mu gisagara naho muri mu munezero hari ibihe bigira bibashikeko. Haleluya. Impuha z'intambara, mbora nitegereza namwe muvyitegereze. Naho hanze mwosohoka kumbure kwibarabara muraza gusanga umusirikare afise inkoho, muri iyo nkoho agendana amasasu. Mwibaza ko ayo masasu arayiki? Yiteguriye kugwana. Muzobona mu mateleviziyo ibibombe binini binini, ari n'ugwitwa ngo Satani wa kabiri. Bijya si bomboni zizofasha abantu nibagwara. Isi yiteguriye intambara, nizamuha z'intambara. Arongera arababwira ngo hazoba amapfa, sagaseseshwa rumuri. Hazobaho kunyiganyiga kw'isi, vyamyeho n'ubu biriho kandi birabandanya. Ariko yarangirije kuri umurongo w'8 ati yo ni intango y'ukuramuka. Ivyo kuza kwiwe rero abigereranya nk'igisuma. Turabibona muri kino gico nyene ku murongo wa 42. 42 aravuga ngo nuko namwe mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yarasanzwe azi, igihe igisuma kiziramwo yogavye niyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Ariko Imana ishimwe, uyu munsi tuko turavyibukanye. Niko kamaro k'umushibamyi. Arabona hirya akaburira abantu bari mu munezero, bari mu gisagara ataco binona, akababwira ati yamara hari bigiye kuza, mwitegure. Iyo umushibamyi avugije inzamba akavuga ati hirya y'uruzitiro, hirya y'igisagara murimwo hari bigiye kuza, maze abantu bakabifata minenegwe, mu vy'ukuri ico gisagara kirahona. Uyu munsi rero ni mburi, uyu munsi ni ukwibukanya. Umwami Yesu rero azoza mu gihe tutiteguye. Mbega bizogenda gute? Reka turabe mu Bitesaloniki, icete ca mbere Paulo yandikiye Abitesaloniki, igice ca 4. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abitesaloniki, igice ni ca 4, duhere ku murongo wa 16 tugeze ku 17. Haravuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abafiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganira umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Haleluya. Bisigura ngo Yesu azoza abantu abamwizeye bakiriho batarapfa bose. Bisigura ngo nuno munsi Yesu arashobora kuza. Abazokumva inzamba yiwe n'abamwizeye n'abafise mwemu yera muri bo, ni naco gituma uyu munsi nagomba ngo umuntu wese aze kwiyumvira.
mbega mu vy'ukuri narakijijwe? Mbega mu vy'ukuri hamwe inzamba yovuzwa n'ubunyene umwami Yesu akaza gutora ishengero, mbega ndi mubazo wo kumva inzamba? Nagomba ngo kibi kibazo twiyumvira. Ishengero hamwe ryo ramuka rigiye, hari amakuba azobandanya mu isi, hari ibibazo bizobandanya mu isi. Reka turabe amajambo adufasha mu vyahishuriwe Yohana. Ivyahishuriwe Yohana tuhacishe amaso dusome igice ni ca 13 ku murongo wa 16 na 17. Ivyahishuriwe Yohana 13 duhere ku murongo wa 16. Twibukanye ijambo ry'Imana. Aravuga ngo kigerako bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashigwa ko ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura canke icyo ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko, kandi igitigiri c'izina ryaco kandi igitigiri c'izina ryaco. Muri ano majambo dusomye ni ibizoba ishengero rigiye. Ukuvuga ngo uri kuriyumvira ingene ibi bizogenda, ngo nta uzogira icyo asuma canke ashora adafise ico kimenyetso. Kandi murabona ngo ni igikoko kizotegeka. Ibi kugira ngo bishoboke nuko mw'isi haba ibintu bitatu. Mw'isi hategerezwa kuba ubutegetsi bumwe. Mw'isi hategerezwa kuba ifaranga rimwe. Mw'isi hategerezwa kuba idini rimwe. Ariko uyu munsi naho benshi babonye ibiharuro 6 baca banka no kugura ico kintu, nukwihenda kuko hari kibibuza n'umugeni wa Kristo akiri hano mw'isi. Haleluya. Ariko ishengero rimaze kugenda, antikristo azotangura gukora, kandi abantu bazoba basigaye bazoba mu mibabaro, mu magorwa akomeye. Uyu munsi rero nagomba ngo twongere kandi turabe, twitegereze, kandi Imana idufashe gutahura uru rutonde rw'ubutegetsi bumwe, rw'idini rimwe, rw'ifaranga rimwe. Uyu munsi isi mu myiteguro yavyo. Isi iriko iritegurira ishengero rigiye ingene isi zosigara itunganijwe. Idini rimwe ku isi. Nariko ndaraba ingene isi ko yitegurira kugira idini rimwe ku isi. Hariho ico bita Abraham Temple d'Abraham. Ukuvuga ngo abamizirima n'abakristo bagiye hamwe bagira urushengero bise Abraham Temple. Nararavye ikimenyetso cyabo, hariho umusaraba, ino ku isonga ry'umusaraba hari igice cy'ukwezi n'inyenyeri hagati. Kandi abo barasenga bavuga bati nidusenga Imana kuko twese burya dukomoka kuri Aburahamu. Aburahamu niwe yavyaye sokuruza wacu Ishmaeli, kandi Aburahamu niwe yavyaye sekuruza wacu Isaka. Rero twese tuje hamwe tube umwe, dukorere muri iki tugira urushengero tuzosengeramwo bise Abraham Temple d'Abraham. Kandi rurahari, kandi n'ubu rurakora. Ivyo vyose urabona ni umwimenyerezo wo kuraba yuko bishoboka. Kandi mu vy'ukuri ishengero rigiye, isi zogira idini rimwe. Ubutegetsi bumwe ku isi. Mwihweze ibihugu bitura uyu munsi. Igihugu cyose gishaka kwipima ingufu, kiritegura kugira ngo kiganze isi. Bapimana ingufu mu bigwanisho, bapimana ingufu
mu vy'urudandazwa mu vy'amafaranga. Umwe wese igihugu cyose kirondera kuba ikiganza isi, ariko ushobora kwibaza ati mbega bizoshoboka? Kumbure bazogwana nawe ubizi, hanyuma bumvikane bace bavuga bati dutore umutegetsi umwe rero atuganza twese ku isi yose. Ifaranga rimwe ku isi. Ubu ku isi hose bariko bigisha ikintu cha mobile money, cashless, kudatwara amafaranga fadika, mugabo batware monnaie electronique, amahera bahanahana. No ngaha biriho kudakora ku mahera gusa uhanahana. Ifaranga z'urupapuro rihave. Uri kuraraba ugo rutonde nizo programme zigeze kure. Ushobora kuri ngaha ugatanga amahera muri Amerika utiri uratwara ibipapuro. Nukuvuga ngo hazocaza urufaranga rumwe. Bibiliya rero itubwira ngo nta uzogira icyo ashora ku isoko, nta uzogira icyo agenda gusuma ku isoko atari ku ikimenyetso. None utakora ku mafaranga bategerezwa kuguha systeme yo kurihiramwo, yo kugenda gusumiramwo. Uzosumira hehe utari muri systeme? Imana idufashe cyane. Uzogira ivyo wimbuye ngo bishore ku isoko, bazokuriha gute utagira aho bakurihira? Bega bizogenda gute? Nukuvuga ngo umutegetsi umwe bizosaba yuko akontorora isi yose. Kuyikontorora bizosaba ko bagira karanga muntu imwe. Kandi n'ubu uri kuraraba imyiteguro makaranga muntu biometrike, bisigura ngo bashizemo guca baca bamenya ivyawe vyose. Nibwo buhinga tugezemo. Ariko Bibiliya itubwira ngo ico gihe nibizoba vyoroshe. Nukuvuga ngo hamaze kuba karanga muntu imwe n'urufaranga utagendana, biroroshe ingene bagushiramo karanga muntu yawe ku kuboko, karanga muntu yawe ku ruhanga. Ukishika gusa baca babibona kode, ubonye n'amafaranga barakurishe, baca babona naka kwaje. Kandi imyiteguro yo gukontorora isi igeze kure. Hari imyimenyerezo mito mito iba ku isi itwereka yuko ivyo bintu bizoshoboka. Ariko uyu munsi n'umwimenyerezo gusa, bizokora ku mugaragaro ishengero ryagiye. Haleluya. Ni naco gituma nagoma ngo muri iki gitondo, muri uku kwibukanya, dutunge imitima y'ubwenge. Umuntu wese abe hano yizeye umwami Yesu. Umuntu wese abe hano umutima wiwe yarawaye Kristo. Kuko umwanya n'umwanya nzambira avuga, kandi abamwizeye baramusanganira isi sigare mu magogo. Amagogo azosigara, nukuvuga ngo hari abantu turi kumwe hano bariko bumva aya majambo, ariko bakayabona ibisanzwe. Ariko nagomba nkubwire ngo uzovyibuka ko twabivugira hano. Benshi bazogerageza guhunga, ariko ntibizoborohera. Bazobwirwa guhakana Yesu, ariko bibuke ko twabivuga. Bamwe bazonokorwa amaso, abandi bacibwa ibiganza, abandi bagira amakuba, bahunge, bangazwe, bagira amagogwa. Ariko urahiriwe uri ngaha uyu munsi, wohitamo kwizera Yesu uyu munsi. Izere umwami Yesu. Agahengwe isi rimwo, naho hari imyiteguro, naho hari amabomba akomeye yiteguriye intambara, naho hari amakuba menshi ahanamiye isi, nagomba nkubwire ngo agahengwe isi gifise nuko ishengero rikiri hano ku isi. Ishengero rigiye, amakuba azoba atanguye. Nagomba rero dufate umwanya dusenge. Abaririmbyi nibaze. Amajambo twatanguriye ko reka abe ariyo dusozorera ko muri Yesaya igice ca 21 ku murongo wa 12 gusa. Kwari uko kwibutsa. Yesaya 21:12 ngo wa mushibamyi aramwishura ati bugira bwire. Haleluya. Bugira bwire ku munyavyaha, ngo ariko kandi bwongere buce kubagororotsi.
aho inzambe igiye kuvuga abagororotsi basanganira umwami Yesu mu kirere, aho bazobana nyakubana. Umwanditsi aravuga ngo nimwagomba kubaza mubaze, hanyuma muhindukire. Ndagomba ngo dusenge Imana. Umuntu wese yiyumvire. Nababwiye igikorwa cy'umushibamyi. Umushibamyi arakoma induru akaburira abari mu gisagara bidibamiye, akababwira ati yamara naho mudibamye, imbere yanyu hirya y'igisagara harakaga, imbere yanyu hirya aho mutanga amaso mutabona hari bigiye kuza, nimwitegure. Mbega uriko witegura gute? Abagororotsi dushishikare twiyeza, tugiye kumubona umwami wacu. Abasubiye inyuma nimubaze, turabishura, turabafasha, mugaruke muhindukire. Birashoboka tukaba turi kumwe, ariko ukaba utarizera umwami Yesu. Nagomba nkubwire ngo imbere yawe hari amagorwa, imbere yawe hari akaga. Byoba byiza uyu munsi ufashe ingingo. Abaririmbyi bakiririmba, nagomba ngo abagororotsi duhaguruke dusenge Imana, kugira ngo Imana iduhe imitima y'ubwenge, imitima yo gutahura ibihe. Ngo abagize ubwenge bazobitahura, abagize ubwenge bazomenya ibihe, abagize ubwenge bazomenya aho ibihe bigeze. Mbega ijoro rigeze hehe? Tuve hasi dusenge. Ariko uze wizera umwami Yesu utarabikora, ufise ivyagusubije inyuma, ufise ibyaha ugomba kwirega, kwatura imbere y'Imana, nawe nyene urahawe ikaze. Uze hano ufukame, uririre umwami wawe, kugira ngo inzamba niyavuga n'aka kanya ube mu basanganira umwami. Ahamagara bamukoreye, ariko banya mu kiganiro bazosi